munsi wa gatatu igenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka wa 2020. Nshuti bakunzi mukwikira makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha nikaze muri ano makuru y'ikirundi. Tuyatanguriye ku ngingo nkuru ziyagize. Kuva kuri uwa gatatu igenekerezo rya 11 Munyonyo gushika kwa gatandatu igenekerezo rya 14 ku kwezi nyene ubushikiranganje bw'ubutungane buriko buragurisha icamunara ibintu by'abagirizwa ko barashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Urunani rwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Seforo Arusha rukavuga ko iryo gurishwa riteye kubiri n'amategeko. Muri ano makuru murabikurikira. Mu ntumbero yo kugwanya ingeso y'abadandaza bisima batubahiriza ibiciro bizwi n'amategeko, ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bwafashe ingingo shasha. Ivyo bikazotuma isima idasubira kubura ku isoko. Ubwicanyi kumvo za politike busa n'uburiko burimonogoza mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Abantu barenga 50 baramaze kugandagurwa kuva mu mukuru w'ico gihugu Alassane Dramane Ouattara amenyeshereje ko agiye kwitoreza kiringo ca gatatu haraheze amezi 3. Mukanya inkuru imwe mu kwayo. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Hariko haraba igurishwa y'ivyafashwe n'ubutungane kuva kuri uwa gatatu. Muri ivyo harimwo n'ivyabagirijwe gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ariko rero naho vyategerezwa kuba ku mugaragaro, imenyesha makuru ntivyemerewe kwinjira, eka nabagiye kugura ntibemerewe gufata amasanamu y'ibiriko biradandazwa. Iyi nkuru na Reverien Bazikamwe. Ni kuri uyu wa kabiri hatangura igikorwa cyo kwerekana ibigiye kugurishwa biri mu bushikiranganje bw'ubutungane burahahoze inyubakwa yakoreramwe umukuru w'igihugu. Ariko rero abinjirayo ntibari barekuriwe gufata amasanamu, eka n'abamenyesha makuru ntibari barekuriwe kwinjirayo mu gihe bene iryo dandazwa bita camunara ribera ku mugaragaro. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane niwe yamenyesheje abamenyesha makuru ko batabakeneye kandi ko batarekuriwe kwinjira muri iyo nyubakwa. Amakuru ava ngaho akavuga ko mu biriko biradandazwa harimwo n'ivyavanywe mu mazu y'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015 hamwe n'abagirizwa kuba bari mu bagandaguye Melchior Ndadaye. Abagiye kugura ivyo bintu baragabishwa ko ivyo bintu bidaciye mu mategeko, ejo ari hamwe ubutungane bwosubira kwigenga bazofatwa nk'abasuma nkuko bivugwa na Vital Nshimirimana arongoye urunani rw'amashira hamwe yigenga Force. Tubonewe akaryo ko gutera kamo abantu boshobora kugura ibyo bintu byafashwe, kuko abazobigura bazoba baguze ibinyagano, bazoba baguze ivyibano, hanyuma ejo aho buzokera nabo bazoheza bahirwa n'ubutungane yuko bafashije gukora ibyaha. Nkuko biri mu itangazo ubushiranganje bw'ubutungane bwashize habona, igurishwa ryatanguye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka wa 2020 rikazohera ku wa gatandatu igenekerezo rya 14 Munyonyo uyu mwaka. Reverien Bazikamwe tumukengurukire. Iyo ngingo yo kugurisha icamunara ibintu by'abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 ihonyanga amategeko. Bivugwa n'urunani rwo batavuga rumwe n'ubutegetsi biyemeje gusubiza umutamana amasezerano y'amahoro ya Arusha. Kubwa Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'ugo runani, iyo ngingo ishobora kuzotuma ibyo kwihorahorana bishinga imizi mu Burundi. Tumukurikire. Intwaro yanyaze abanyagihugu ubutegetsi ikabaka ubwigenge, ikabaka amasezerano bagendera ko yatuma Uburundi bugenda neza, abarundi n'amakungu batubona ko turi abantu. Abo rero bafatanije n'inzego zimwe nk'ubutungane, kuko ubutungane buri mu kwaha kwa leta babukoresha uko bishakiye, niho vyahindukiye rero bati tufata ibintu byabo tunabigurisha. Ivyo bintu rero bigiye kuzana injyane zishobora kutazohera mu Burundi. Iyumvire nk'ubu baragurishije ibintu vy'umuntu yitwa ngo niwe yakoze ikosa. Dufate ko bamwise ngo niwe yakoze ikosa. None iyo nzu yubatse ko ifashwe, ibintu biri muri iyo nzu ko bifashwe, amafaranga ari mu makonte bancaire ko afashwe, imiduga yoba yarafise n'ibindi bintu by'umuryango ko bifashwe. None ega ntibifashwe sivyiwe, serugo aba ari umugestionnaire, ibintu n'ivy'umuryango.
nukuvuga rero ni intwaro ije gucinyiza imiryango nibakurikirana uwo bavuga bati afise ikosa bamushira imbere y'intahe bamurekurira uburenganzira bwo kwisigura hari naho bazosanga aribo batsinze leta y'u Burundi. Urumva rero nta kintu na kimwe kiri mu mategeko ico tubivuga ko nuko ibyo bariko barakora biciye ku bintu n'amategeko bariko baniga imiryango itari mike mu kunyaga imiryango amatungo y'igihugu. Ikinyoma kirihuta ukuri kukitonda ariko kukazoshika kugatinda kugashika. None ejo nizahindura imirisho hakaza babariko barirukwako ko aribo batwara dushaka ko nabo bazoca baza bati ibi byose abasende David batunze babikuye mu mafaranga bivye turabibatse bibaye bya leta ibyo bizobashimira ni bimwe bizotuma rero tuguma muri zanjyane zidahera. Ariko iyo amasezerano yarusha batayahamba harimo ama mechanisme atuma ibyo bintu byose bifise ingene byari gutunganywa za severe y'ubu murabona ko ari severe ihengama itavuga ukuri. Nivyo rero mu ncamake tubona ko bishobora kuba bizobangamira Burundi mu misiza itari ya kera cyane kuko dushobora kuja mu bintu vyihori ridahera kuko ibyo sende David dirikira ko no munsi umengo harimo agashari ko kwihora abanaka nta bintu byo gutwarira abarundi n'Uburundi birimo oya ni ibintu byo kumengo harimo kwihora abanaka abandi nabo bagaca bagwa mu mporero. Ibyo rero nivyo tubona ko bishobora gutuma injyane ziri mu Burundi zifatigiye kirekire ntibihere kandi ntibizoba ari ku nyungu y'aba batwara ubu. Ego muri uwo mwanya bumva umengo barorohewe ariko buraca bugacana yandi. Emmanuel Ndereyimana yaganiriye na mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Ingingo shasha zafashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji mu ntumbero yo gusuzuma urudandazwa rw'isima ihingurwa n'ihinguriro Buseko kugira isigare iboneka bihagije ku isoko. Kubwo umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje Samson Ndayizeye ngo umudandaza wese azorenga kuri izo ngingo azohanwa vy'akarorero. Tumukurikire. Kuva ubu hafashwe ingingo zihutirwa zitegeka abadandaza bose bahabwa isima na Buseko gutegekanya ikaye nini iyo twita registre bazohora bandikamwo abakiriya bahawe isima ku munsi. Ubwo rutonde ruzoba gwerekana ibi bikurikira: amazina y'uwo bahaye isima, aho uwo bahaye isima akorera, inimero za telefone z'uwo bahaye isima, inimero za karangamuntu ziwe, hamwe n'imifuko y'isima bamuhaye. Kubera ko imyifato y'abadandaza benshi biyo sima ya Buseko yarenze ihaniro kumvo zitumvikana, ubushikiranganje bw'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buzohora busuzuma neza ko ivyanditswe muri ayo makaye biriko birubahirizwa. Twagomba twibutse kandi tumenyeshe ko igiciro cemewe ari ibihumbi 24,500 ku mufuko w'isima ya Buseko ipima twovuga 32.5 n'ibihumbi 30 ku mufuko w'isima ya Buseko twovuga ufise ubukomezi 42.5. Dusavye rero ko abadandaza bose bisima ya Buseko bo kubahiriza iyi ngingo. Igihe twosanga hariho umudandaza yabeshe mu gukora izo ntonde azoheza afatigwe ibihano ruhasha. Ano makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'ubutungane. Imisi 387 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu gerekezo ya gatanu ruheshi sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Kwa 30 uwo mwaka bashira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mpozenzi na Egide Harerimana bafashwe kwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bagirijwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu.
Ano makuru tuyasozerere mu yavugwa hakurya y'amazi. Ibintu biriko birayangara mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Abantu barenga kuri 50 nibo bamaze kugandagurwa inyuma y'aho mukuru w'ico gihugu Alassane Dramane Ouattara atangaje ko azokwitoreza gutwara kiringo ca gatatu. Imyiyerekano no gutana mu mitwe nivyo bimaze iminsi vyibonekeza mu bice bitandukanye by'ico gihugu. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakaba bariko barahungira mu bihugu bibanye by'ico gihugu ca Côte d'Ivoire. Idonido na Darlene Irakoze. Mu gihugu ca Côte d'Ivoire indwi ntiyatanguye neza. Ibice bitatu vy'ico gihugu nivyo birangwa n'umutekano muke. Abantu 12 nibo bagandaguwe. Vyatanguriye mu gisagara ca Daoukro kiri mu giseruko ico gihugu hamwe n'agace gatwarwa na Henri Konan Bedier atavuga rumwe n'ubutegetsi. Imishamirano hagati mu gisagara yabaye ku munsi wa mbere yatwaye ubuzima bw'abantu batandatu. Ku munsi wa kabiri muri ico gisagara abanyagihugu bavuga ko ubuzima bwari bwahagaze ico bita ville morte mu gifaransa kuko amabarabara yari yugaye. Hagati mu gihugu mu gisagara ca Mbato muri Moronu imyerekano yamiriza ikiringo ca gatatu ca Alassane Ouattara yahitanye abantu bagera kuri batatu naye bashika 200 barakomereka. Muri ico gisagara nyene ku munsi wa kabiri abanyagihugu bagumye mu mazu ibisasu navyo bisamirana. Uko vyari bimeze muri ivyo bisagara niko vyari bimeze mu icungararo y'igisagara ca Elibu mu burengero bwa Abidjan n'imyerekano yahitanye abantu batatu. Ubwicanyi muri ico gihugu ca Côte d'Ivoire bwatanguye mu kwezi kwa Myandagaro aho Alassane Ouattara yahitamwo kwitoza gutwara ikiringo ca gatatu. Amatora yo kuwa 31 gitugutu yateye icuka kibi mu gihugu. Ubwicanyi buhitana abantu baba 50 binatuma abandi barenga 8,000 bahunga igihugu. Ibihugu bibanyi vya Côte d'Ivoire nka Liberia, Guinea, Togo na Ghana bikaba arivyo biriko birakira abanyagihugu bamwe bariko barahunga. Akaba naho duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, eka nshimire n'abagenzanje bafashije mu kuyatunganya, eka nshimire n'abagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndabikebanuye naho utaha.